cyanditse mu gitabo c'iteka c'umukuru w'igihugu cacu. Jewe ku bwanje mbona nibwirizwa ry'umwene gihugu wese igikorwa ni ikintu gikomeye cyane kandi bagize neza ko ushobora guha uburenganzira bose umwene gihugu wese kugira ashobore gushika ngaha. Nico gituma mvuga ko ari igikorwa gikomeye, ntitwaje twese, twaserukiye benshi, twaserukiye abari hanze. Ni igikorwa gikomeye rwose cyane kuko murazi umukuru w'igihugu yitavye Imana n'imboneka rimwe, mugabo vyashitse Imana ishimye wayo. Umuntu nta na kimwe ashobora gukora, nibaze rero ko ari ikintu c'iteka duhejeje gukora. Twe twamubwira muri vyinshi, yatufata mu mugongo n'atashiga akavuga ati babwire bakore nk'abakorera igihugu. Kanatsinda inamba mu rugamba, ni ekipe y'igihugu, ni ekipe ijikwa n'abene igihugu bose. Nibaza rero uravye no ku rukino rwa nyuma twari dufise rukomeye gose twakina na Gabon so umugwi woroshe. Urukino twari mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze niho rwaduhaye uburenganzira bwo kuja muri CAN. Novuga ni yaraduhamagaye aradutera intege gose, aratubwira genda mukine nk'abakinira igihugu cabo, nk'abakinira Burundi bwacu, kandi turagenda ku kivi turabikora turashika aho yadusavye. Nibaze rero izo ntege umukuru w'igihugu arinze abahamagara kugira batera intege, ni ikintu tazofa twibagiye, kandi kanatsinda ntimwibagire ko ari bwo bwa mbere dushika kuri urwo rwego rwo gukina muri CAN. No kuvuga Coupe d'Afrique des Nations. Nibaze rero ko kumwibagira bizotugora kuko umuntu agutera intege akubwira ati kora urashoboye. Nibaze ko ari byo twavuga tuti yaradufashije gose kugira dushika aho twashitse. Ego aho karacamwo ntivyobura muramwibuka, mugabo navuze Imana imushimye ikamwakira. Nibaze habwo twogerageza gukora kurusha kuko umuntu yaraguhaye ikintu ugabona ko gishitseko, kandi nibaze hafuye umuntu ntiyafuye abantu. Nibaze ko ico kintu ari ikintu tezo kumenyera. Urumva Imana iragushira ku isi mugabo igukenera gutwara. Nibaze rero ko atawociga intege, arasize ba nkuru nziza, natwe turashobora kumusezerera twa nkuru nziza. Hagize izina ry'umuntu ribandanije ritera imbere, ntitumwibagire, tukabana hagiye gikuru no kwibuka umuco yakubwiye kikagushikana ahantu. Urumva mutwe n'ibishobora ntushobora kuvyibagira. Nibaze rero kanamba mu rugamba kabakinyi numvise nabo nyene ingene bavuga, nibaza ko utazomwibagira, kandi hazoza n'abandi badutera intege basubira bavuga ati nimushike turi kumwe nawe. Kandi azoba ari nibaza duteye imbere, azoba ari kararyoherwa. Nibaza ko ari ikintu gikomeye gose. Ego twe twavuga ko twagize amahirwe yo kuza gusinya muri iki gitabo. Murabona turi bake, ari benshi bakina hanze. Twabaserukiye nka bene wabo, nk'abavyeyi babo. Twobabwira duti ntimubabare, ahubwo iragi yaturaze. Yarakina umupira, yaraduhamagaye akinira umupira. Ubwo gose n'urukundo yatweretse ko haje umuvyi yaguma akwereka gwa gukurikirana. Nawe niwe ukadeye kwigwa, uzodeye kwigwa, tuzogerageza tumutera intege. Nitwafatana tugakomera twagira umwe twese, ntawe utazoshika, kandi nawe ahari azoba ariko aramererwa neza. Imisi itari myinshi nubwo ko twamenyanye cyane gusumba abatari bake bivanye n'ibikorwa twakoranye, nubwo ko bitasa n'iby'abandi kuko twavugana byinshi cyane kandi kenshi cyane. Ico nzokwa ndamwibukira ko bwa mbere nuko ndamwibuka nk'umuntu yari afise ubuntu ukwiye, umutima w'urukundo, umutima wo kwihangana, umutima wo kwitaho abantu abari bo bose. Ibyo byagaragara mu majambo yakunda kutubarira kuko tumufata nk'umuvyeyi, yaratureze nk'abana turakura, ariko kandi akibuka ko natwe turabarongozi dufise aho dushikana ijwi ryacu n'ukuboko kwacu. Naho atamakuru abura mukuru we yatubwira kenshi ati Imana ntikugira igihangange ngo uhagarare ku bantu, ikugira igihangange ngo uhagararire abantu. Ivyo nivyo vyamuranze rero imisi yose, kumva ko naho ari umukuru w'igihugu ari umuntu, kandi Imana itamugize igihangange ngo uhagarare kuri abo bene igihugu yamuhaye kurongora, ariko hanini abo umuntu ahagararira izo nyungu z'abantu. Izo nyungu z'abantu rero yarazihagararira mu mvugo, mu ngiro, mu nyifato. Yarabivuga mu nyigisho yatanga hirya no hino, ariko kandi ndazi ko ntabwo amenyesha amakuru byinshi mwavyumviye. Yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadi mu gihugu cy'u Burundi, kuko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni. Akavuga ati ntitwangira abanyamahanga ko baza mu Burundi, nibaze mugabo baze
gusuma ntibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko barundi bigenza bagiye mu mahanga. Ikindi ndamwibukira ko novuga kidasanzwe nuko wewe uko yamye ari umuntu yiteguye umuntu yama yiteguye azi neza ko guca mu gacaniro murabona umuntu afise ubuzima bwe bugizwe n'ibigabane bitatu. Igabane ca mbere ni igabane kitarenza kiri hagati y'amezi 9 n'amezi 10 umuntu abamara mu nda ya nyina wiwe. Igabane ca kabiri ni guhera akivuka avuye mu nda ya nyina wiwe n'urugendo amara ngaha ku isi kenshi rutarenza imyaka 100. Ariko ni igabane kirekire cyane gihera kuri iyo myaka 100 n'imyaka myinshi cyane bita ubuzima budahera. Ivyo rero yamuntu yama yiteguye yavyiteguye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza dutegere yuko aha ku isi ari urugendo gusa guca mu gacana yandi ejo nitwagenda abantu bazabavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore umuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahesheje iteka ritekane n'icubahira igihugu atera umuntu wese muri urugendo mu mwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikubura kujakunze kubera ibihe turimo atagusongera isibe kubera ikiza c'indwara cateye bicaye rero duca dushengerera ariko mbere yuko dushengera dusozera ndabanza ncishe Yesu yo mu bibanza hose
na